no musi ndashaka dusangire ijambo, ndashaka ko twiga ku kintu nibaza ko gikomeye cyane, kandi nibaza ko ndashaka ko twiga ku kintu cerekeye gukira umushaha. Amen. Umushaha ni igihimba gikomeye gose mu bigize umuntu, siko? Imana yaraturemye, bamwe muramaze kugira inyigisho kuri ivyo kenshi mukavyumva ko dufise umushaha, tukagira impwemu, tukagira n'umubiri, siko? Impwemu irahari kugira ngo dushobore kuba en contact n'Imana, kuko Imana yacu ni impwemu, kandi murazi ko abayisenga ateza kubisenga mu mpwemu. Amen. Kandi kuko ari impwemu, tuba dufise impwemu kugira ngo dushobore kuba en contact nayo, siko? Umubiri murawuzi, murawumenyereye, n'uyu nyene twirirwa twoza, tugaburira, tugirira neza, siko? Hari ibimubona hanze, hari ivy'indani bijanye n'umushishito n'amahaha n'ibindi vyose, siko? Ariko hariho igihimba gikomeye cyane, novuga ngo mu mico kenshi yacu yo ngaha muri Afrika, ni igihimba dukunda kwinyoha, dukunda kumera nk'abatagiha agaciro kanini, ariko ni igihimba gikomeye cyane, ni igihimba gifite agaciro kanini, ni igihimba Imana yahaye agaciro kanini, arico gihimba citwa umushaha, siko? Ico gihimba citwa umushaha rero, mu gukira kwacu, mu gakiza kacu, ni ikintu naco gitegerezwa guhitanwa. Amina. Ni ikintu naco gitegerezwa gukira kikamera neza, kuko iyo tudakize mu mushaha, twama twabibonye abantu benshi bakijijwe, ariko iyo udakize mu mushaha, uwo mushaha uguma ugusubiza inyuma muri byose. Amen. Reka dusome ijambo riri muri Yohane wa gatatu. Christian tubuje kuvuga Yohane wa gatatu. Igitabo ca gatatu ca Yohani, igice ca mbere, icete voilà ca gatatu ca Yohani, igice ca mbere, umurongo wa kabiri. Duhagara kuri ako karongo konyene. Reka ndayisome mu Kirundi namwe muyisubiramo, siko? Iravuga ngo mukundwa. Subiramo muti mukundwa. Ubisubire muzi ngo ni wowe uri kurabwirwa, mukundwa. Ndagusengera umeregwe neza muri byose, uhore uhanganye nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza. Ati mukundwa, ndagusengera ngo umeregwe neza muri byose, uhore uhanganye nk'uko ubugingo bwawe bumerewe neza. Iri jambo ubugingo hari igihe bakoresheje mu Kirundi ijambo ubugingo, mu z'igifaransa haravuga ngo bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amina. Ngo ndasuweta ndifuza, siko? Reka tugende buhoro buhoro, siko? Duhere kuri iri jambo mukundwa. Mukundwa biri très important, nami ndavyimvira ko sinshaka kubitebako, ariko ndashaka kubivugako. Mukundwa, siko? Wewe bibiri kwita mukundwa, siko? Nta kintu nibaza cobabaza umuvyeyi ari ngaha nk'igihe umwana wiwe aje kumubwira ngo papa canke mama urambabarira, ariko kuva kera gushika n'ubu jewe sinigeze nibaza ko wewe woba unkunda. Kandi igituma bibabaza cyane nuko umuvyeyi azi ahageza gukunda umwana wiwe, akaba yumva yovuga ati none umwana wanje yabayeho akenye urukundo iyi myaka yose, n'urukundo jewe nari ndamufitiye sinashoboye kumusobanurira mu buryo bwumvikana, siko? Rero ijambo ry'Imana wewe rikwita mukundwa, siko? Rikwita mukundwa kuko wakunzwe n'Imana, rikitwa mukundwa kuko ukundwa vy'ukuri, kandi rikwise mukundwa kuko ukunditse. Hari abantu benshi biraba ngaha bakumva ntibakunditse, hari abantu biraba bakabura ico umuntu yo bakundako, ariko Imana ikubwiye ngo uri mukundwa. Umva, nimba wotabona ico wokwikundako, nimba utabona ivyo abandi bogukundako, nimba n'abandi batabona ivyo bogukundako, gushika no ku bavyeyi bawe ijambo ry'Imana ngo naho so na nyoko boguta, ngo je uhoraho, kuko we aragukunda urukundo rutagira akagero, kuko we aragukunda urukundo nova ngo rudasobanutse, kuko nta majambo namwe twe tworonka kuvuga gusigura urukundo rw'Imana. Imana iragukunda.
reka ndabari ikintu kimwe bene data, muremera ko urwanko rubaho ariko muremera ko urukundo rubaho. Rero Imana, ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana iradukunda gusa, ariko ritubwira ngo Imana n'urukundo. None urukundo go kwanka, urukundo ntigwanka, kuko urukundo n'urukundo nta gwanko rugira muri go. Amina. Rero Imana yakubwira ati je ndagukunda, naho waravutse abandi akabwira ngo ntukunditse, bakaronka impamvu zitandukanye zo kubwira igituma udakunditse. Imana ikubwira ngo ukiri munda kwa mama wawe batarakubona atanumwe arakumenya, naragukunze, nije naguforumye, nije nakugize, ndakubumba, ndakurema, ntaco nihenzemo kandi nabikoze neza. Ndakunda wewe, ndakunda ukungene umeze, ndabona impamvu igihumbi zo kugukunda, urakunditse kandi jewe rukundo ndagukunda. Ndaho warabuze urukundo rw'abantu bose, ndashaka kukubwira uno munsi nk'itangazo ngo urukundo rutagira akagero kuhoraho rurahari kandi ruri disponible kuri wewe muri no gitondo. Amina. Amina. Vous savez, kutagira urukundo birababaza, kandi kutagira urukundo biragwaza ibintu byinshi bitandukanye, siko? Rero birababaje iyo ubonye umwana w'Imana agwaye ingwara zose z'ukubura urukundo, kubera yuko kumbure ivyamushikiye nivyo ntibamukunze canke ntibamweretse ko akunzwe. Ariko uravuga uti ariko gamana, naho ivyo byabaye gutyo, wewe naho urukundo rwawe ntagwarabona. Rero muri kano gatondo ndashaka kubwira ngo uhoraho aragukunda. Amina. Rero iri jambo Yohani yarivuze ahumekewe na mpwemu yera, kuko ririmo amajambo akomeye kandi ririmo amabanga akomeye gose. Abanza kukwita mukundwa, akakubwira ko ukunzwe, akakubwira ko ukunditse, hama akakumenyesha icifuzo c'Imana ku buzima bwawe. Kubera yuko ibi yaravuze ngo ndakwifurije, ariko ahumekewe na mpwemu yera, bisigura ngo mpwemu yera nica kwifuriza wewe, mpwemu yera n'umutima w'Imana, iki n'icifuzo c'Imana ku buzima bwawe. Amina. Aravuga ngo je souhaite, ndakwifurije ko wo prospera. Mu Kirundi ndavuga ngo ko wotera imbere muri vyose, ko wotunganirwa ukaroranirwa muri vyose. Fotre yaturimba indirimbo nziza kandi yatubwiye ngo Imana idufise ko umugambi mwiza. Izi ndobo nizonza gukoresha mu kubaha akarorero. Okay, Fotre rero yatubwiye indirimbo nziza kandi iyo jambo murarizi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo imigambi ndabafise ko ni imigambi myiza, siko? Araba mama bandavye mbona bifashe gutya ngo yakora hango zya ndobo ngura n'ingene zisa. Kandi ni Jean Pierre ankemesheje, je nazanye nziza mu muduga, mugabo ahisemo kunzanira utunda twakiriye. Okay, muravyumva rero. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo umugambi ndabafise ko, ngo kuko nzi imigambi ndabafise ko, ngo ni migambi myiza, ni migambi y'amahoro kandi ni migambi y'iterambere. Amina. Bene data, ndashaka kubabwira ngo Imana igufise ko umugambi mwiza, ntubikekeranye, ntuvyimvire ko inshuro ijana. Ndakubwiye ngo Imana ko ari rukundo akaba gukunda, umugambi afise ku buzima bwawe ni mwiza. Hari abantu iyo bariko barananirwa, iyo bariko barayoberwa, iyo bigenda nabi, hagera igihe bakibwira ati none gamana, kuva kera narindije vyanje vyamye bigenda neza, nabi binanirwa bipfa gushika nuno munsi. Reka ro kumbure ntinde nibwire yuko kumbure nta mugambi mwiza ufise ku bugingo bwanje. Ariyo ngenda kubwire ngo Imana nta kibi kiba muri yo. Ivyo ifise vyose kuri wewe ni vyiza, n'imigambi ifise ni myiza. Amina. Imana igufitiye umugambi mwiza. Reka ndakubwire, bikaba bigenda ukundi, ronderera handi, ariko muhu ronderera, ndakubwiye ngo ntukekeranye ku rukundo rw'Imana, kuko Imana n'urukundo, kandi urukundo nta kindi cyo gukorera atari kugukunda. Amina. Kandi ntukekeranye ku mugambi mwiza w'Imana, kuko nta n'imigambi mibi ifise, nta n'imigambi mibi yo yaremye imigambi myiza gusa ku bugingo bwawe. Amina. Amina. Ariko rero ubandanije ijambo rikavuga ngo mukundwa, ngo ndifuza ngo je souhaite, je désire que, ndifuza ko uprospera à tous égards. Nukuvuga ngo utera imbere mu buryo bwose, kandi ngo uroranirwa, ugubwa neza. Bene data, umugambi w'Imana nuko tugubwa neza muri vyose. Amina. Kandi hakavuga muri Louis II ngo kandi ngo ukagira ngo n'amagara meza, nkuko umushaha wawe ukomeza kumera neza. Amina. Amina. Bene data, umugambi w'Imana nuko wewe n'ivyawe vyose biba vyiza kandi bigenda neza. Amina.
umugambi n'ubugombe bw'Imana nuko wewe ukomeza gutera imbere. Bene data, gutera imbere nibanga rikomeye. Gutera imbere iki kintu bakoresheje ngacu guprospera, gutera imbere ni kintu gikomeye parce gutera imbere turabikeneye kandi gutera imbere twama tubikeneye. Nta nari muzogera ahantu uvuge ngo bon Givyo nateye imbere birakwiye ngo ubu ça suffit. Kenshi iyo uvuze gutyo nuko kenshi abahageze ko wigira, siko? Kuva muri inosi. Ariko twamba dushaka gutera imbere kuko mwese ngaha ndazi ko mwifuza gutera imbere, ariko wo babaza ngo none nta kintu na kimwe wateye ko imbere kuva aho wavyifurije. Ego warabiteye ko imbere, ariko no musi sivyo ugomba wishimiza umushaka ibindi biri imbere, n'est-ce pas? Rero Imana nayo ikubwiye ngo nanje ndashaka ku prospera à tous égards. Nta hantu na hamwe ntashaka ku prospera, ndashaka ku prospera mu byawe byose, ndashaka gutera imbere mu byawe byose, ndashaka kuroranirwa mu byawe byose, ndashaka kutunganirwa mu byawe byose. Amina. Amina. Hari abantu bari ngaha kenshi turakunda kubabwira aya majambo, abantu dukijijwe hari gihe tugukasa mu nyishu tuguha, ugasanga tukweretse ibitari ivyo, ukumva nk'umuntu araje kuvuga ngo bimeze nabi, umwana wanje ameze gutya na gutya aya, abantu bavuga ngo shima nuko wamuvyaye. Bo. Ego nivyo turashimiye Imana ariko twamuvyaye, ariko nikibuza yuko twifuza yuko umwana wanje amera neza. Hari abantu bakubwira ati jewe ndakijijwe ndasenga nukuri ndashimira Imana harabaye ibikuva nkijijwe nararonse ibi nararonse akazi ntari mfise byaragenze gutya, ariko ndafise ikibazo c'imigenderanire mu muryango wacu, ndafise ikibazo c'uko tudakundana nabo tuvukana, ndafise ikibazo yuko twakuvye contact tutakivugana, ndafise ikibazo ko ibintu bimeze gutya na gutya aya. Hama ugasanga hari gihe uhura n'umuntu agukasa akabura ngo we shima nuko bafise, hari abandi habaye genocide barabica bose. Kera vyahora binsitaza nkavuga none kweki imisi yose munkompara n'abantu bashikiwe n'amakuba, nimwonkompara n'abameze neza mukambwira uti ego hari abo bimeze neza, siko? Rero ndashaka kukubwira ngo Imana irakwifuriza yuko uprospera, utera imbere kandi uroranirwa à tous égards, nukuvuga ngo mu vyawe vyose ahantu hawe hose. Amina. Ariko roga bene data, iri jambo ahantu rikomereye niho shaka ko duhagarara uwo munsi, nuko avuga iki kintu gikomeye ngo ndashaka yuko uprospera, utera imbere à tous égards, nukuvuga ngo utera imbere ureranirwa mu vyawe vyose, ngo nkuko umushaha wawe uprospera, ngo umeregwe neza nkuko umushaha wawe umerewe neza. Amina. Rero aka kantu hari gihe duprefera kukirengagiza, kukikausha, hari gihe duprefera kugakuraho, hari gihe duprefera kukinyoha, hari gihe duprefera ko katagira. Kubera iki? Kuko twumva umengo hariho bamwe bavuga ati no mushaha sinzi ico sigura, n'abandi bavuga ati reka ntuzane ivy'umushaha, siko? Aho gabene data, Imana ikubariye ngo mu ncamake sinifuza kutera imbere mu bindi bintu vyose, ariko umushaha wawe ufutanye ugumumera nabi. Kuko ivyo woteramwe imbere ivyo ari vyo vyose nta na kimwe gifite ububasha n'ubushobozi bwo kuza gutunganya canke kurestaurer umushaha wawe. Ariko umushaha wawe ubaye restauré, usananuwe, ugatunganya ukamera neza, umushaha wawe urashoboye gutunganya ibikurikira vyose. Amina. Amina. Reka nsaba abantu batatu Fisto na Igor na wewe, siko? Kandondere abasore no musi tugira ivyigwa, siko? Rero uyu munsi ndashaka ko tuganira ku mushaha wawe, siko? Umushaha ijambo ry'Imana yatubwira ngo ni iki kintu co muri twebwe, mu gifaransa no cita ngo ni personnalité yawe, ariko umushaha novuga ngo ufise indobo zitatu muri wo, siko? Émotions na sentiment nazishize hamwe, ariko no kuvuga ngo umushaha wawe, reka nabwire sinshobora kukubwira ngo aha harimo ubwenge bwawe, kuko nasanze finalement ntazi ubwenge bwawe ubwaribwo. Kuko hari gihe hazamwe ubwenge bw'Imana, hari gihe tubikuramo tugashiramo ubwenge bw'isi, ijambo ry'Imana ryita ubupfu n'ubujuju. Rero ndashaka kubwira ngo uyu mushaha wacu ni kintu gifise nk'izi ndobo zitatu, siko? Muri izi ndobo nuvuga ngo mu mushaha wacu nukuvuga ngo nahantu hajamwe ubwenge, siko? Umushaha wacu ufise ikibanza kijamwe ubwenge, umushaha wacu ukagira ikibanza kijamwo amasentiment n'ama émotions. Émotion ugiye kuraba sentiment wamusanga rutu émotion twateranije tugacika sentiment, siko? Hama hakajamwo n'ikibanza kijamwo volonté, siko? Ndabisubiremwo mu Kirundi, aha nahantu hagendamwo ubwenge, siko?
iki ni ikibanza kigendamwo ubwenge, iki ni ikibanza kijamwo ibigumbagumba canke ibishobisho, siko kiraryoshe kuvuga ibishobisho, okay? Hama iki ni ikibanza naco kijamwo ubushake, ubugombe. Muravyumva? Rero mu ncamake Imana yakubariye ngo ndifuza yuko uroranirwa, ndifuza yuko utunganirwa mu vyawe vyose, ugakomeza kuja imbere, ukamera neza nk'uko uyu mushaha wawe umeze. Rero ikibazo gica kiza ngaha, umuntu aca kubaza ngo umushaha wawe umeze gute none ga bene data? Kuko ndashaka kuvuga ngo mu kibanza c'ubwenge bwawe hameze gute? Eske muri iki kibanza c'ubwenge bwawe huzuyemo guhishurirwa n'Imana, ubwenge buva ku Mana? Kuko ubwenge bw'isi ijambo ry'Imana ribwita ngo n'ubupfu, siko? Ndashaka kubaza ngo muri iki kibanza c'amasentima yawe n'ama émotions gw'ibigumbagumba n'ubushobisho byawe, ndashaka kubaza ngo umeze gute? Umeze neza? Warakize? Mbega umerewe neza? Ndashaka kubaza ngo muri iki kibanza c'ubugombe, muri volonté yawe, mbega umeze gute? Umerewe gute? Kuko jekera nahora nibwira naho gamana nk'umunsi wombwira ngo amabwirizwa yose ndayakuyeho, ugashubwira kandi aguhaye ubasha gukugira ibintu byose ushaka. Nasanze ibintu 89% y'ivyo nokora atana kimwe gihuje n'ubugombe bw'Imana. Rero nkaca ngera ahantu mvuga nti rero ubugombe bwanje buracarimo ikibazo, kubera yuko je n'Imana ntiduhuje. Jewe nahora nibaza kuva kera nti Yesu nukuri je sinzi yuva, ariko woba ku yindi planete. Wana Yesu abwira abantu ngo nibagukubita ngo ikofi, niko batubwira kuva kera, ngo nibakubita ikofi ku musaya umwe, siko ngutega ikindi. Nabwiye ni Yesu uroba kubita umupanga. Rero nta niguvuze uguhindukira noronka. Ariko ukibaza none uyu Yesu batubwira ngo tubane tugendane ameze gute? Ateye ate? Yiyumvira ate? Cheke naho namubwira nti jega Mana nibaza ko mwijuru iyo uri vyose bimeze neza atakigoye. Rero birakorohera kutubwira uri ahantu hameze neza ngo tugire gutya na gutya. Me jewe wanyimviri, jewe no bigira gute? Je no bibaho gute muri iyi si imeze gutya? Ivyo byose wowe usaba twobigenza gute? Muravyumva? Ariko ndashaka kubabwira ikibazo uyu mushaha wacu wahuye nawo, siko? Okay, muhindukire murabi, siko? Reka ndabereke iki kibazo umushaha wacu wahuye naco, siko? Murabona Imana ikirema Adamu na Eva, ibi bibazo byose turiko turavuga ntivyari bihari, n'est-ce pas? Imana ikirema Adamu na Eva yabaremye uko yaturemye, siko? Ibaha impwemu ituma baguma en contact permanent avec Dieu, baguma migenderanire mu buryo budahagarika n'Imana. Kugira ijambo ry'Imana itubwira ngo dusenge ubudahumeka, murabizi yuko ntituguma dufukamye umwanya wose, ntituguma turi mu misa, ariko ijambo ry'Imana itubwira ngo dusenge ubudahumeka. Ruvuga ngo nta gihe cyo guhagarika gusenga. Ruvuga ngo jewe impwemu yanje ntegeza kwama ndi en contact, si nguma mu mpwemu basi, n'est-ce pas? Muravyumva? Aba bantu rero ndashaka kubabwira ngo Imana yari yarabahaye impwemu, siko? Hama ibaha n'umushaha, uravyumva? Ibaha n'umubiri. Ariko murabizi ko ijambo ry'Imana itubwira ngo Imana yacu ni impwemu, n'est-ce pas? Kandi natwe yaduhaye impwemu kugira ngo tushobore kuba en contact n'iyo Mana yacu. Amina. Rero aba bantu ikintu bakora niki? Ijambo ry'Imana, Imana yacu riyita umuco, siko? Ahandi rikayita ukuri, ahandi rikayita bwenge, ahandi rikayita rukundo. Ivyo byose ni ibintu Imana yacu yitirirwa, n'est-ce pas? Aba bantu rero bambe Adamu na Eva yama en contact permanent avec Imana, yama mu migenderanire n'Imana. Rero iyi Mana niyo yakurako, iyi Mana yo bwenge, yo rukundo, yo bushobozi, yo muco, yo bintu byose byiza, iyi Mana niyo bavomako, niyo uwo umhemu ari muri bo yavomako, siko? Hama akaza akuzuza ya mishaha yabo, za ndobo zabo zikuzura ubwenge bw'Imana, kubera yuko umushaha, kubera yuko impwemu yabo icometse ku Mana, yami ikura ibiva ku Mana, nta rindi soko ifise, nta handi ija kuvoma, ivoma ku kintu kimwe gusa, icometse ku kintu kimwe gusa, kandi ico kintu icometse kivomako ni Imana. Rero iyo Mana niyo bwenge, iyo Mana niyo rukundo, iyo Mana niyo bushobozi. Rero kuko yari icometse kuri iyo Mana, nukuvuga ngo iyi mishaha yabo aho ubwenge haraza hakuzura ubwenge bw'Imana.
aha ibishobisho n'amasantima haza hakuzura urukundo n'ibijana n'urukundo rwose kuko huzura Imana mu yandi majambo. Naho haraza muri volonté, haraza hakuzura ibihuje n'ubugombe bw'Imana kuko bari bameze nk'Imana nyene. Amina. 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 Rero aba bantu, apana aba bantu, uyu mushaha kuko uyu n'umuntu umwe, siko? Uyu mushaha reka ndabwire hari ibintu birabintangaza. Uravye muri Genèse mwitanguriro, siko? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ukumva bwiye Adamu ngo niwite ibikoko amazina. Mwebwe buno munsi mwokwibaza ngo nibisanzwe kubwira umuntu ngwita abantu amazina kuko musanzwe muza amazina ba Eric na Patrick n'imbwa n'inyabu n'ibindi byose, n'est-ce pas? Ariko ndashaka kuvuga ngo yari kabwira umuntu atayandi mazina arahura nayo, novuga nti none igihe amubwira ngo vyita amazina, Adamu yamenye kwita amazina bisigura iki? Hama kubereka atabanje kugira dute kuko na jewe wuno munsi Imana imbwiye ngo ita amazina ibintu nobanza gucanganikirwa ayahe ndavyite gute? Simpava ndavyita nabi ariko aba nta bibi bari biteze, siko? Ariko yabwiye Adamu ngo ibi bintu rero vyita amazina wewe. Aratangura ibikoko vyose avyita amazina. Uravyumva? Akamubwira ngo wewe ni weshizeho ngo uganze ivyaremwe vyose ibiri hejuru n'ibigiki, agaca vyemera. Jewe umbari uno munsi kuko ndi umuntu yamaze kuba corrompu ngo no ganje vyose no hava nibaza nti rindira gatomana babiganza gute? Je sinzi ndabitegeka ndavyandikira ndabibwira gute? Uravyumva? Ariko nshaka kukubwira ngo uburyo Imana ivuga ntimwibaze ngo namajwi nkaya yacu twumva. Siko hari abantu bambimaze gushikira kumva ijwi nkuko kwanje je ntibirashikira na rimwe mu myaka 40 ingahe maze nkijijwe. Ariko ndashaka kuvuga ngo iyo uri en contact n'Imana, iyo uri en communion avec Dieu, ni kuvuga ngo ifata ubwo bumana bwayo ikaza ikabutereka ngaha bukaja muri ubu bwenge bwawe. Ni kuvuga ngo iciyumviro c'Imana kigacika iciyumviro cawe. Ni kuvuga ngo ic'Imana iri c'urukundo wowe ugacika urukundo. Ni kuvuga ngo ubugombe bw'Imana bugacika ubugombe bwawe. Ni kuvuga ngo Imana muri communication yayo irakomunika iciri ikakikomunika umushaha wacu. Amina. Gica mu mpwemu ikagikomunika umushaha wacu. Amina. Rero Adamu na Eva nuko bari babayeho, siko? Mwibuke mpora nibuka nimvire kuvyerekeye ubwenge nkavuga yaramubwiye ngo aganze, yaramubwiye ngo agira iki vyose akabigira, siko? Je mpora nibuka amubwiye amazina y'ibikoko ngo yaravyise amazina yose, ariko ngo ahejeje kuvyita amazina ngo acarabona ko atana kimwe muri ivyo vyose co mubera nk'umufasha, ngo nta na kimwe muri ibi vyose ngo co mutabara. Muravyumva? Nkaca nibaza none kata mugore yarazi katari bwabo n'umugore yamenye gute ko hari ikindi gikwiriye kuza? Ariko ndashaka kubwira ngo uyu muntu yari afise ubwenge bw'Imana buza bukaja muri we, yari afise amasantima y'Imana zakaja muri we, yari afise na volonté y'Imana iba muri we. Nukuvuga ngo uko kuntu yumva ko hari igikenewe niko n'Imana yumva ko hari igikenewe, nukuvuga ngo yamukomunika volonté yayo. Mwibuke yuko igihe yamusinziriza atamubwiye ikintu na kimwe atamwavertishije akamukuramwo Eva, uyu muntu yarashushe. Ijambo ry'Imana ngo arakangutse ngo ipi ngo donc amera nk'uvugije akaruru isekria, siko? Amera nk'uvugije akaruru ngo yo akanakara ko mu mara yanje. Imana noneho impaye umufasha. Kweka atavuze ngo Mana ngo mwasi nkunze taye yiwe. Kweka atavuze ngo Mana ndashaka kuvuga ngo uyu muntu kuko isoko giwe ryari Imana gusa yarahuza n'Imana 100% akabona ibintu nk'uko Imana ibibona. Amina. Amina. Hama Imana imushira ku isi yamwujuje ngo amakapasite n'ibintu bitagira uko bingana kugira ngo azoshitse ivyo Imana ishaka gukora mu buryo bufatika bw'umubiri. Aravuga ngo bizoshitse uyu uya agendera muco je nshaka. Amina. Amina. Rero nukuvuga ngo bama constamment imbere y'Imana bavoma bagira iki ivyo bahindukira, siko? Ivyo bahindukira baja gukora mu isi Imana niyo babwiye ngo iryo tongo ngo baririme. Ni kuvuga ngo aba bantu bavoma kuhoraho kandi ivyo bahindukira baja gukora mu isi yose vyari ibintu vyuzuye muri bo bakuye ku Mana, nivyo baja gukoresha bakaja gukora ibikorwa vyo ngaha mu isi. Amina. Reka nakubwire nuzuyemwo ubumana n'ivy'Imana nkagenda gukora ibikorwa ngaha ku isi nkora nk'uko Imana yoba yatumye jewe yo bihagaze muri jewe igakora. Nukuvuga ngo ivyo nzokora vyose bizosa nk'Imana, ivyo nzokora bizongana nk'Imana, ivyo nzokora bizoba ibiho present ivyerekana ubwiza bw'Imana. Amina. Amina. Ariko rero bene data aba bantu Satani aza kubagira iyindi proposition.
mureke ndabivuge muri ubu buryo. Satani aza kubarangira cyangwa aza kubapopoza ahandi hantu ho kuvoma atari kuhoraho. Satani abazanira igiharuro gihagaze mu biboneka no mu bifatika. Kuko Imana yacu ni impwemu, siko? Muravyumva? Kandi mu buryo bw'impwemu bari en contact. Ivyari bifatika n'ibiboneka byose niyo yabishizeho. Ariko Satani aza kubabwira ngo ariko buriya ngo mbega yarababujije kujya kuri iki camwa. None ndabaza ikintu kimwe kanje muri logique ya Satani gatoyi. Siko? Mbega yarababujije kujya kuri iki camwa. None icamwa gifise problème yihe? Icamwa ni kirimo vitamine. Icamwa si ciza. Mbega none kutovokira gwaza nta ngwara zariho nta nizo bari bwiyumvire. Kutovokira ica gupfa numengo ntavyo bari bwabone navyone. Uravyumva? Rero iki camwa gisa neza kiraryoshe. None mwebwe muzokwama muri connecte ngaha mwishinga kuvoma ngaha gusa. Erega Imana nimuzi ikintu yarabahenze. Kubera Imana yatinye ko mungana nayo. Kuko yababwiye ngo nibakijya bazoca bamenya ikibi n'iciza. None kumenya ikibi n'iciza iyo Mana yababwiye yo ntizi ikibi n'iciza. Rero itinye ko tungana nkayo. Muravyumva? Satani azanye ikinyoma, mugico kinyoma Satani azanye ashatse kudetourna attention yabo ngo bareke kuvoma kuri rijya soko, murabyumva? Kugira ngo bahindukire baze kuvoma kubifatika no kubiboneka. Kandi uyu mushaha wabo ntiwari wagenewe kuzokwakira ibiva mu bifatika. Uyu mushaha wabo wari wagenewe kuzoja mu ubwenge bw'Imana, kuzoja mu amasantima y'Imana, kuzoja mu volonté y'Imana kugira ngo bashitse ubugombe bw'Imana ngaha mwisi. Ariko Satani n'umunyakinyoma niko ijambo ry'Imana ritubwira. Satani ngo ni se w'ibinyoma byose n'umubeshe. Acababwira ngo Imana yatinye ko mumera nkayo. Ariko mwibuke ko Imana yari yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ngo amere nkatwe. Ni ukuvuga ngo ico yagira bakangisha nico abahendesha, nico Imana yari yarabagize deja. Rero aba bantu bemera kugira ane guhindukira. Siko? Za ndobo zahora zuzura mw'ivyiza. Reka ndabereke. Aha muri ubu bwenge muravye relation umuntu yari afitaniye n'Imana, Imana yibona gute? Niyo yamushizeho, yamugendera misi yose, imuhaye ngo aganze muri vyose, siko? Ngo ni waganze ibintu vyose, abonye ko hari ikindi gikenewe, Imana yagitoye iremye umugore, arakira avuga ngo wow, ego c'est ça, c'est exactement ça nico nashaka. Muravyumva? Agize ikintu uvuga ngo ubu bwenge bwiwe bwarimo ngo nduwi Imana kweri. Imana iranzi, Imana irankunda, Imana inyitayeho. Muravyumva? Kubwico muri aya masantima haca huzuramwo amahoro, huzuramwo umunezero, huzuramwo security, huzura kumenya ko akunzwe, ko yagabiwe, ko yahawe, ko mu vy'Imana yaremye vyose ari we yahaye agaciro kurusha ibindi vyose, amubwira ngo bari waganza. Siko? Rero muri ubu bugombe bwiwe hari mu bumana gusa yashaka gushitsa no kurema nk'uko Imana irema, akagenda ashira mu isi y'ibiboneka ivyimviro biri mu mutima w'Imana. Amina. Amina. Ariko rero acomoye kuri rijya soko, aje gucomeka ku isoko ry'ibiboneka. Iri soko ikintu ca mbere rimubariye nikiye. Imana yarakubeshe. Yatinye kungana nayo. No kuvuga ngo muri ubu bwenge haca hajamo ikivuga ngo ya Mana irabesha. Ya Mana irambanira, iratinya ko ngana nkayo, ntishaka ko ntera imbere. Ya Mana kumbe ntinkunda nkuko yabimbwiye. Umvizana ko bari ikintu kimwe. Ntushobora kugumana kwa kuri warufise, siko? Ngo wongere utunge n'ico kinyoma, byose bibe muri ubu bwenge bumwe nibikunda. Swati ndemera ko Imana inkundi nyitayeho inshakira neza yangize uwahatari, canke nemera cakindi kivuga ngo wapi ninkunda ninyitayeho itinya ko ntera imbere ntishaka ko ngira iki, siko? Aba bantu rero baca batangura kwakira iki kinyoma. Batanguye kwakira iki kinyoma, wazi ikintu cabaye ngo yarihweje camwa ngo abona ni ciza cane, ngo kandi ngo abona kirabereye kuribwa. Muravyumva iyo umuntu aje kugukoropa mu mutwe ingene utangura kubona ibintu. Igihe cyose bari babanye n'igihe Imana yakibereka, ntibigeze bavuga ngo ni ciza cane kandi kirabereye kuribwa. Ubwo bugombe ntabwo bari bafise, iyo sentiment ntayo bari bafise. Uravyumva? Kubera iki? Kuko bari bafise ubundi bwenge buva ku Mana.
ariko satani abahenze ngira ndabacisha ubwenge ndabereka akayira mwo kwiciramwo mukamera nk'Imana. Muravyumva? Bakiriye ico kinyoma bise ubwenge, nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwenge bw'isi burapfuye. Uravyumva? Bakiri ikinyoma umengo ni ubwenge, bacaja gukora igikorwa kibasubiza inyuma. Bahejeje kubikora murazi vyakurikiye directement. Ngo baca babona ko babaye ubusa. Bibiliya nitubwira ngo baciye bambara ubusa, bari basanzwe bambaye ubusa, ariko nta manke y'impuzu bari babona, ntayo bari bafise. Ariko guhera bagize iki, nukuvuga ngo ibintu bitanguye kuba ukundi. Baravuga ngo twagize isoni, twagize ubwoba tukumvise, duca twiruka. Mwumva ivyo bintu vyose, ubwoba, isoni, kutiyaminiya, kwiruka kwinyegeza, kumva ko utabereye ko Imana ikubona, kugira iki, ivyo bintu vyose vyazananye n'ico kintu cuko ku ntango bahinduye isoko, bava ku soko nziza baja ku isoko ribi. Ubugombe bwabo burahinduka, burononekara, bumera nabi. Adamu narakababwiye undi munsi ndi ngaha, Adamu wa undi yabona Eva agakriya akavuza induru ngo wow, ngo akarako mu mara yanje, ngo uzombere mufasha. Yaramushuhiye, yaramukunze, yarahuje n'Imana kuri ico ciyumviro. Ariko wa undi yigera kugira aramuhinduka. Hageze ku makosa arinyegeza. Abwira Imana ngo rega Mana vyose n'amakosa yawe ni kijya kigore wampaye. Iyo bitanguye guhinduka utangura kumva ko ari kigore. Iyo ubwenge bumaze gucurama utangura kumva ko ari cakindi. Kandi wibaza ngo urafise rezo kubera yuko urezona wiyumvira ukoresheje bwa bwenge bwononekaye bupfuye bumeze nabi. Rero wibaza ngo uraciye ubwenge wiyumviriye bizimu ukoze vyiza kubera iki? Kuko ukoresheje ubwenge bwamaze kuba korompe. Siko? Wumva umengo sindiko ndabesha ivyo navuga nivyo nuko niyumva muri jewe bimeze gutya na gutya aya, ariko aya masantima yamaze kononekara harimo imicafu. Ubugombe bwawe bwamaze kononekara. Kandi roga bene data ngira ndababwire ngo haniho harimo akabanga gakomeye, kuko twebwe abakizwa buno munsi na cane ngira nsure gusurinya kuri iki kintu. Sinzi ko novuga ari mentalite yacu kenshi na kenshi nkunze kubona mu banyafrika, iki gihimba c'umushaha dukunda kucinyoha nk'uko umengo nikibaho. Hama nkaca nshaka kugifuka kuko nzi yuko mu bwenge bwanje, mu vyimviro vyanje ibintu biriyo ni ibara. Hari umuntu yaratubwira ati nk'umunsi Imana ngo imitwe yacu yigira transparent, tukagera tubona ivyantu bose biyumvira ngo ibara ryogwa. Muravyumva? Ama sentiment afise ni catastrophique. Uravyumva? Ama emotion afise ni ibara. Ivyo je nshaka nivyo nifuza ni ibara. Rero kuko tumenyere ko iki gihimba ari ibara, tugifuka ishuka yera kenshi, tukakinyegeza, tukavuga ngo reka nkore ivy'Imana igomba. Ariko ndashaka kubwira ngo ikijejwe kugukoresha ivy'Imana igomba ni iki gihimba utari kuritwararika. Ikijejwe kugukoresha ubugombe bw'Imana n'ubwenge bw'Imana. Kuko ubwenge bw'Imana buguha kubona ibintu kundi ugacugira izindi sentiment n'izindi emotions zinyuranye. Muravyumva? Ubwenge bw'Imana buguha izo sentiment zinyuranye, volonté yawe igahinduka. Amina. Rero ga bene data, iri jambo ryatubwiye ngo reka ndabaruhure bene data nzo nza kubagumiza ha mugabo. Footballer. Naburisira. Okay, ni sawa ngo nibarushe, mugabo bivuze umukinyi sindi sure. Murumva ga bene data. Rero iki gihimba canyu citwa umushaha nico shaka ko tuvugako. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uri umukundwa, urakundwa, Imana iragukunda. Kandi hejuru yo kugukunda, ijambo ry'Imana yakubwira ngo ico ndakwifuriza nuko wotera imbere muri vyose. Ariko dufise ikibazo c'igipimo, yavuze ngo utere imbere nkuko uyu mushaha wawe uteye imbere. Naje nkakubaza kuri uno munsi ngo allo bimeze gute mu mushaha wawe? Nkakubaza nti amakuru yo mu mushaha yawe nayahe? Jekera murazi nahora nibaza ngo ibikomere dufise muri aya masentima n'aya ma emotion uko dukura biranyika, biri evapora, c'est bon tugakira. Ariko naratangaye mbonye umugabo w'imyaka 80 irenga ari ku mfiro agira apfe, ari mu bitaro arira, ukumva aguma gusubiriramo ivyamugoye mu buzima, akakubwira ngo yabuze papa wiwe afise imyaka 3. Ukiaza yabuze papa wafise imyaka 3, none ufise 80, none ufise umaze imyaka irenga 70 ninga, sindakubarenga icago nticagushikiye, sindakubwiye ngo ivyagushikiye ntivyakubabaje, kandi sindakubwiye ngo ivyakubabaje ntivyagukomerekeje, ariko ndiko ndavuga ngo
none ko vyabaye, none ko udashobora kubihindura, ndiko nakubaza ngo mare imyaka 70 y'ubuzima bwanje ndongorwa n'igikomere kitazohindura ibintu ariko kizomperekeza gusha ku mfiro yanje nkapfana agahinda. Bene data, hari ikintu gikomeye cyane gose kiri aha hantu. Aha hantu ugiye kuhihweza ukaharaba, murabona Adamu na Eva niho bari bakibitangura, bimeze nk'urubuto rugenda ruragwira, siko? Adamu na Eva niho bari bakibitangura, ibi vy'ukumererwa nabi ko bagiye kwisoko mbi, siko? Adamu na Eva habaho gucanamwo hagati yabo, uravyumva? Atangura kubimutako no kumwagiriza ko ari we yazanye izo ngorane zose, n'est-ce pas? Ariko mugiye kuraba ku ruvyaro rwabo, murabona ko urubuto rwari rwakuze kurusha. Ikibi cari cakuze kurusha, ikibi cari cagwiriye, kubera ico kibi cari kibi cabakoresha mu gutandukanya, kije mu bana haje ico kintu gutandukana haza gupfuha, kubera iki Imana yakirisha ikanwa ry'unti yakiri ryanje, hakurondera ikitagendeka aca yica Gahini, yica mwene wabo Abeli. Ndiko nabereka ukuntu ibi bintu de génération en génération biva muri iyi génération, ibi bibi byose, aya makuba yose, ibi bikomere byose bikagenda muri generation ikurikira, kandi muri generation ikurikira ivyo bibi byose kuko ari imbuto yiteye ntihaza imbuto gusa, ariko imbuto yiteye iragwira, hakaza ibitegwa byinshi bizozana imbuto nyinshi. Amina. Rero gabene data, akabazo nyamukuru canke ikibazo nyamukuru ufise cyo kubabaza, mbega wewe uri ngaha, imbuto mbi zagutewemwo nizihe? Bene data, birakomeye kuko mwumve, hariho imbuto zidutegwamwo, ariko hariho n'imbuto zo mu bavyeyi bacu badupasiya atari uko bavuze amajambo. Ndabahara akarero kari très simple kumvikana mu Burundi, amacakubiri y'abahutu n'abatutsi atagira umutwe. Nigeze kugenda ahantu hanze, umuntu arambaza ngo mbega ngo iwanyu, nagiye mu ishengero, iryo shengero nagiyemwo nsanga ni shengero ry'abatutsi gusa. Hamarambwira ngo iwanyu narumvise ngo hari ibibazo, ndavuga yego, ngo none bisigura iki? Binsigurire. Je nkamuraba nkavuga nti none nk'uyu muntu je ndamubwire ngo nibiki? Nisinzi nti ntivyumvikana, ngo none ngo muri iri shengero ngo hari abahutu. Ya ndavuga ibara iraguye, ndatangura ndaraba bose, ni sindi sûr ni umenguri yaravanze. Uravyumva? Ugashutangazwa bene data no kugenda mu gihugu c'ikinyamahanga, ugashusanga umurundi mwikartier abana n'uwundi murundi, siko batazinanye, batavugana, atayambu ngo ntibahuje ubwoko, ariko abakamerune n'abatanzania n'abagana n'abandi bose ukabaramutsa n'abanyafrika n'abirabure biwanyu, ariko wiwanyu ngo ntumuramutsa ngo ni harimo ubwenga bene data. Barakwaza ngo bavuga ururimi rimwe none, yego. None habaye ibibazo ntavyo nzi n'ibintu vyabaye vy'ubwicanye ntaze. Ngo none ngo naka ngwe ngujya mu quartier ngo yaramwiciye ntoya ntibanazinanye, none kubeka mushavuri ntamushavuriye sinzi ivyo ari vyo. Haka bene data, ugacuraba amaso y'abanyamahanga yarabiye mbw'ivyanyu ugasanga n'uburofa. Nico tuba bibiri ivuga ngo ubwenge bw'isi n'ubupfu n'ubujuju, uzingura tiye ubwenge, uzingura afite amacako, uzinyene ngo ajewe ngo biwo zero, ubwo n'ubujuju n'ubupfu niko ijambo ry'Imana yibwe. Ushima ari ubupfura ababwamye bizana ubwicanyi buguma bupasiyana tuva kurunganwe tuja kurundi. Rero gabene data, ndashaka kubabwira ngo ibi bintu biba mu mishaha yacu. Iyi mishaha yacu rero hariho benshi muri mwebwe bakijijwe bagize akigoro ko kuyihindura, akavuga ngo wana ngo ubu bwenge nivyo ngo burapfuye. Avyemejwe n'ijambo ry'Imana ngo rero ubu bwenge ngwifo ko ndabukurayo. Ariko ndakubaza, wewe ubu bwenge, iyi micafu iri mu bwenge bwawe ushaka kuyikurayo, siko? Ariko ubwenge ushaka gukoresha mu kuyikuzayo ni bwa bwenge nyene bupfuye. None wewe umva ubwo bwenge bwawe uzagushikana iki? Bimeze nk'umuntu atekera umwanda mu gasashe akawutwara, bamaza ngo uwo mwanda utwaye he ngo ngiye kugirisha isuku muri kijya cumba. Nta mwanda ugira isuku, n'est-ce pas? Bene data, bakristo bene data, akabanga ashaka kubibira niki?
Adamu ikintu camwononye kera nta kibi na kimwe carimo, ariko amaze gucomoka akava ku isoko nziza, akava ku isoko nyakuri, agatangura kwakira isoko ritari ryo n'ibivako, ibibi vyose niho vyatanguye kuzura mu bwenge bwiwe, mu masantima yiwe no muri volonté yiwe, kandi ico gihe niho ibibi vyatanguye gukoreka, kandi ivyo bibi vyavuye kuri umwe bija ku wundi. Bene data ngenda babwiye ngene bikomeye ibintu niko ndabibabarira, ndababwira nkoresha akariro k'abahutu n'abatutsi, nkoresha Adamu na Eva, ukamenga ngo ni ibintu vyo muri domaine y'ibintu bikomeye gusa, ariko ndashaka kubabwira ngo si muri iyo domaine gusa. Nimba ushaka igipimo kuri wewe cyo kumenya ingene umeze, ndakubwiye ngo ega abakizwa turaba expert, abakizwa gusa n'abantu bose. None ko batubwiye ngo Imana ikunda umuntu agira neza, ikunda umuntu agira iki, duca tugira iki? Muramaze kubona umuntu ngaha akuramutse agufungiye isura, ni gake? Twese turazi gutwenga. Yesu ashimwe cyane. Siko? Bwana Yesu asifiwe sana. Ego shamwe ni data. Yo urakoze ndagukunda. Agaca hindukira ngo n'umuhutu. Bamwe kubera yuko twagerageje biratunanira, harageze igihe turabivamwo, turavuga ngo sasa ibi bintu ntibihinduka. Kuko gabene data ngenda abwiye ikintu kimwe, amacakubiri ni mwazo ni ikintu kiri special mwazanye. Bibiri tuvuga ngo muri kamere mere ko umuntu harimo amacakubiri. Daba na Adamu na Eva bari babiri, ariko hageze ingorane ntibifatanye, amacakubiri yaratanguye aho nyene. Horamura n'abantu hanze bakubwira ko yongo reka shadeni ngo ibintu byo muri iki gihugu. Nguraza amacakubiri y'abazungu. Amacakubiri y'abazungu. Wewe ntiwafuye wanyu hunza amacakubiri. Kutangoye kuyita y'abazungu no munsi. Amacakubiri ahora aba hagati y'abantu bavukana. Je nahora ndaba mu magume igihe ca 94 habaye ivy'ubwicanyi murabizi, ubwo bwicanyi butuma haba gusepara amakartier y'abahutu n'abatutsi. Barisepara bahejeje, sinzi ko babuze ico bakora. Baca basanga nabone botangura guterana hagati muri bo. Ukumva ngo nakango yamucubisikiye ngo carafa. Ngo nagira n'ivy'ubwoko gusa. Nabari ngandababwira ngo niya macakubiri y'amoko avuyeho, hahora haza amacakubiri y'intara. Ngo ujya ngo avango muri ngo nubazi ngo uraza abantu muri zijya ntara ngene bameze. Amacakubiri y'intara yavaho, je ndako muri boîte tukira abajone twara tugira ikomba y'abana bo muri ville n'abana bo mwisite. Aro abana bo mwisite barabo mu bwiza no mu Nyakabiga, nibo twita bo mwisite. Rero abana bo muri ville agize ikomba, hari gihe abo mu Ngagara baje ku ruhande rwacu n'igihe batwihakana. Byavana n'abagenzi bafisemo. Ivyo bihavuye mwarigeze kubona ngaha aya abayisilamu bagwana, ukumva ngo hariko hagwana ngo rijya shenge Francis kayishengero sinzi gene bavyita mboskijya ngo ijamwo ngo abatunzi baratuwe, hacaza amacakubiri y'abatunzi n'abakene. None ko mwivugisha ngo abahutu n'abatutsi, umututsi n'umuhutu bitwa ko bafite amacakubiri, iyo bicaye bagatangura kwidogera inshuti ziwabo zitunze zitabafashije, bacika ubwoko bumwe. Ariko bacika ubwoko bumwe kugira batuka abatunzi. Ariko umutunzi niyaza nayo mahera azomuraba ubwoko amubwira ati shaworo uwi wacu ujya mureke. Ni kuvuga ngo azocagirayo. Amacakubiri ari mu bantu. Bibiri tubwira ngo gucanamwo amacakubiri ni camwa caka meremere. Aba scientifique barabikwereka bavyize, bakakwereka ingane hagira habe accident, wosanga ukijije umuntu mwambaye ico kimwe kurusha umuntu mutambaye ico kimwe. Nayo n'amacakubiri. Rero gabene data bisigura ngo reka kubita ku bazungu ngo barankabirabure, reka kuvuga ngo haramuntu yagiye mu Bushinwa aramwe ngo abashinwa barankabirabure ngo ufumona abazungu, abandi akambwira ngo abazungu ngo ntibakunda iki cyangwa mwe none mwe abirabure mwe mukunda abazungu. Remo arambona umwirabure yabaye ministre mu Faransa ngavuga ngo umuzungu yo ministre asho twomwica vraiment. Nitikoge umuzungu ministre nga ibikomeresha twibuka colonisation. Siko? Agabene data ivyo byose bisigura umve ndakubwica ndiko ndakubwira. Ndiko ndakubwira ngo Yesu yavuze ngo jewe sinazanywe mu isi no kubagiriza, jewe sinasanywe mu isi no kubacira urubanza, kuko je ndi Imana ndazi ukuntu ibintu byagenze. Ivyo byose bibi bibuzuyemwo guhera igihe mwacomora ku isoko nziza mugacomeka ku isoko mbi. Rero wewe uracagwana navyo, uracanka kuvyemera ngo yango je ngo simeze gucyaye. Ariko wewe ngufise ivyifuzo bitari normale ngo yango jewe ngo muracagwana no kudashaka kuvyemera, muracagwana no kubihakana, muracagwana no kubimakiya no kubifuka no kubigira iki,
kubera mufise desespoir yo kwibaza ngo mbega hoho novyemera ninda azobinkiza ninda azobintabara rero ko bidakira reka mfushire ko gashuka hama ndabimakiye mvuge ngo yasava ngo meze neza aho gabene data Imana ibona ibwina yindi ivuga ngo jewe simeze nk'abantu baraba kubiboneka ngo je ndaba mu mutima w'umuntu Ijamana irakuza ukuntu umeze kandi wewe biracagutangaza ingene umeze uracatangazwa n'amakosa yawe uracatangazwa n'ibibi uhora ukora aho ngenda kubwire nti na bado ntavyuzi hari ibibi wotazi ko ukora kandi situation zije zokwereka ko ubikora kandi wowe bikoze wocu bashoke ngo mana yanje ngo nubahatse gukora ikintu nk'ijiro kumwe Petero yabwira Yesu ngo wewe naho vyose bagupfana nawe Yesu aratwenga ati yo unavyo aramenya wewe inkoko iza kubika kangahe wamaze kunyihakana n'est-ce pas mwe muracatangara ariko ndashaka kuvuga ngo basingwiye Imana yabayeho ibihe n'ibihe yagiye ibona abantu ingene nta kiyitangaza kandi iziyo biva iziyo bikomoka kandi uwo Yesu nyene agaca avuga ngo rero sinazanywe mu isi no kugucira urubanza sinazanywe mu isi no kugukondana ariko jewe naje kugira ngo ndagukize aho nyene ugwaye harabakihanyegeza Yesu ngo ntabone iribara kuko mwamye mubinyegeza abantu muzi ko ata muntu yo vyaccepta harabantu traumatisme okay urumva hari abantu rero bakinyegeza siko hari abantu muri mwebwe bakigwana navyo ndagutahura niwanyegeza abantu ko abantu bari compliqué abantu hari gihe batakwaccepta ukuri bien sûr niko bimeze abantu baragucira urubanza ivyaha vyawe babigire binini kurusha ivy'abandi rero uranibaza mu bakizwa muzokumva ivyaha bagira binini bakabikazana ko bakabigira birefu kandi unyene karabigira wewe nyene afite icyaha cyo kubesha ikarakora nyene ari imbere uravyumva aho gabene data Yesu arakubwira ngo je sinaje gucira urubanza siko Yesu rero mu bintu vyamuzanye harimo kurestaurer uwo mushaha kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo umuntu avutse ubwa kabiri aba bayicare mu gishasha ivya kera vyose biba bishize kandi ngo raba vyose bibaye ibishasha aho ndashaka kubwira ngo iryo jambo hari gihe uriraba kabati none je ndi muri Yesu narakijijwe ivya kera vyose vyaraheze kavuga ati Imana 20% 80% iracari ngaha none ikibazo sinakijijwe cyane sinagizika ariko iryo jambo riravuga mu buryo bw'impwemu siko kuko ijambo ry'Imana tuvuga ko uyu muruyingoti witwa mpwemu waduconnecta n'Imana siko twadesize guheba nibaza ko uyu muringoti hageze igihe umera ko ivyondo n'ivyatsi nibiki byose kuko twarawuhevye kabisa uraziba sinzi ngene wabaye umera nabi muravyumva ariko rero uyu muringoti naho wabaye nabi ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo twakiriye Yesu iyo dukijijwe habiki ngo habico bita regeneration nukuvuga ngo ikintu ca mbere Yesu Kristo akora nikihe Yesu Kristo aza kubanza kuri wa muringoti imbere y'ibindi bintu vyose kubera iki Yesu avuga ngo vyose bibaye bishasha kandi umushaha tubona tugifise bwa bwenge na yama emotion na yama sentiment apfuye na za volonté zibi kweka avuga ngo vyose bibaye bishasha kandi twiraba tukabona turacasa kwa kundi twari dusa ariko Yesu avuga ivyerekeye wa muringoti witwa mpwemu duhuza n'Imana duconnecta ku Imana avuga ngo arawuho créa akawuziburura akawubamwo bagafatana bagacika umwe vyose bikaba bishasha ivya kera vyose bigahera kugira ngo a partir de là uyu muringoti usubire kuzana ivyo wahora uzana siko uyu muringoti niwe atsubira kuzana ivyo wahora uzana no kuvuga ngo we wa muntu umuringoti wawe wasubiye gusananurwa ukazibugwa ugasiga karanga ugasa neza Imana ikawubamwo bikabumwe nukuvuga ngo wewe uratahuye ko igihe cyose wavomeye kuri iri soko ry'isi nta ciza wahakuye nta gukira wahakuye umuririmbyi aravuga ngo ivyo twokora vyose n'ubwenge bwacu bwose n'umwete wacu wose n'umubabaro udashira ngo vyose ngo ntibishobora kudukura kw'ivyaha ivyo twakoze vyose nivyo twagerageje twarabonye ko atagishoboka ariko duhejeje gutahura ko Yesu Kristo yaje guca inzira duhejeje gutahura ko Yesu Kristo igihe yapfa ngo cagitambara gitabura kizibira hera catabutse duhejeje gutahura ko Yesu Kristo yaturonkeye titre yo gucika abagororotsi nukuvuga ngo tuhawe uburenganzira n'ububasha bwo gusubira ku isoko nukuvuga ngo wa mushaha urahawe ububasha bwo guhindukira siko uravuga ngo ivo navyome kwisi ntaco vyamariye ariko ngiye gusubira ku isoko rizima ndafise liberté yo gusubira ku isoko ndafise chance yo gusubira ku isoko ndafise uburenganzira bwo gusubira ku isoko ndafise amahirwe yo gusubira ku isoko nkuzuzwa amina uyu muringoti rero ugasubira gutomeka kuri hariya nico kiza kabene data iyo umuntu akubwira gusenga si ibintu vy'amabwirizwa si ibintu vy'amategeko kuko ari gihe tubigira ivyagezwe bigaca bituremera siko kubera imishaha yacu nukwengenga niyaza ngo musahindukiye bishika bihinduka byose ariko no kuvuga ngo iyi ndobo siko nimba yari yaruzuyemwo imicafu
hama nkayicomekamwo umupira wundi uzana amazi meza. Ayo mazi azosuka akorokera hantu hari ya micafu. Ariko aya mazi uko akabandanya gusuka akabandanya gusuka akabandanya gusuka, ubucafu bwose buzogenda busohoka 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 busohoka. Umunsi umuzora ububwenge ubwo nta mucafu wigeze ubamwo, ariko umucafu warigeze, ariko nuko yasubiye gucomeka ku isoko rizima. Amina. Bene data, ibanga nshaka kubabwira nirihe nuko guhinduka kunini kuba ngaha. Kuko mu buryo bw'impwemu uguhinduka kwabaye giturumbuka gwarabaye kurahera, umuringoti warasubiye kumera neza. N'est-ce? Ariko umuringoti ukeneye kugumuvoma kugira ngo imicafu yose iri ngaha isesekare aha hantu hasubire kuzura ivyiza nkuko hari huzuye ivyiza kare. Nico tumija muri Imana ngo bideversa urukundo rwayo muri twebwe. Ugasanga none ga bene data ndabazi ikintu kimwe, siko? None nk'ubu jewe ngomba gutanga kwa karorero. Nk'uyu je uyu mwene data dufate ndamwanka. Siko? Ndamwanka, sinzi ko dusico twafuye cyangwa taco dufise, ariko dufate kara karorero ndamwanka kubi, ndamwanka cyane, arambihira, ara ibintu byose igihumbi. Siko? Mwe mugaca muza kumbarira ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo mukunde. Singuyu. Mukunde. None ndasaye mumbwiza ukuri. Je nimba ndamwanka. Atari ukubahenda ngo ndavyemeye ndamukunza. Ngira ingano uyu muntu je nari nanka ntangura kumukunda. Bisigura ngo ibi bintu byose ijambo ry'Imana ridusaba, merci. Ibi bintu byose ijambo ry'Imana ridusaba, ntirigusaba ngo uvyifondere, ubifabrike, ubigiriki. Ariko ijambo ry'Imana ribikubwira kubera yuko witwa ko wasubire gucomekwa ku isoko rizima, kubera yuko hari kiriko kirakoreka indani muri wewe, akavuga ngo nuko rero gishire mu ngiro. Amina. Amina. Mwene data asubiye guhindukira akaraba hajya, isoko giwe ritangura kuzura. Kandi ga bene data, ninagira gutya ngo Mana ndaje wawe nta handi atari kuri wewe, Mana ndatahuye ndagize iki, nkagira gutya aya gatangura gusukamwo, nkaraba ubwo bwenge nkavuga nti ariko ubwenge nawe uva ku Mana urazi ko bwo mpama heraga nani. Inge gatoyi. Mana, Imana ikavuga ati garuka, oya ndagiye nkahewe mbwira bimeze gute, babigenza ndasuye gupakira, niko napakira. Nico bituma hari abakizwa bakijijwe bivyaremwe bishasha, ariko indobo zabo zuzuyemwe imicafu gusa, amagafe bakora nibara bakora ni catastrophique, barabara sinobabwira ibintu bakora n'akamara amaza gusa. Ukibaza ngo none uyu muntu yarakijijwe ni gute yuzuyemwe ayo mafuti yose? Uyu muntu muringoti wiwe warasananuwe, ariko uyu muntu indobo ziwe aziriza mwisi gutya, agaburirwa na filme, akagaburirwa n'amakuru, akagaburirwa n'ivyiwabo n'imigani y'abayinakuru n'abayinasenge, nabo ngo ngumuragira attention bajya twambye twankana kuva kera nawe akajanga. Je naho ntangara hari umukizwa wasanga yankundi mukizwa agacaza kukubaza ngo kubera ki wabaye umugenzi n'ujya kandi ngo je nguzi ko ndamwanka. Cinkavuga nje yaza ko byarashavuza nkaba nireza kutagira indero mu ncamake. Donc wari muri position mbi, urakijijwe, warukure kwitora ikosa, ukavuga ibirangoye ndakuriye guhinduka, mais tu oses kuza kunsaba ko na jewe noja muri position yawe. Abandi ngo nugukoresha ubwengesha, reka nabwo ikintu kimwe. Ubwenge buva kuhoraho n'ubushobotsi. Ibiva kuhoraho byose n'ubushobotsi. Ninagenda nkapakira indobo zanje, ivyo nzokora ngaha n'ubushobotsi. Ivyo zozana ngaha n'ubushobotsi. Abantu bazokura baba kwiheza ngo none ngo bikunda gute, ngo bimasha gute, bishoboka gute ko atari kaca mu nzira ziri normale, kwinzira yikaracamo twari tuzi ngo niza kugira, ariko babwira uti nibivana n'inzira ndiko ndacamwo, biriko bishoboka ko ndiko nzana ubushobozi nkuye kumana mwijuru, kabupratika ngaha kwisi, nta kintu cyo mwisi na kibe gishobora guhagarika ubushobozi bw'Imana kuzima bwanje. Amina. Bene data, izi ndobo rero uyu munsi zirahari kugira ngo zikwereke wewe canke zikubaze ngo mbega umeze gute mu mushaha wawe. Ngandabwire hari ibintu novuga ngo politique siko canke systeme iri mwishengero, ariko ndavuze ngo iragapfa iragashira mu izina rya Yesu. Kuko mwishengero turaba kubifatika, ariko ntushobora gukorana n'Imana iraba kubitaboneka, ariko wowe karaba kubiboneka.
iyo systeme ituma abantu bashasha bose baje mu ishengero barashika bakibaza ngo mbega ngaha bigenda gute, hagutangura gutreta vya bintu vy'indani bagatangura kugira ikibazo c'ukuntu baza kubabona. Umwanya wo gutreta bimwe vy'indani ugashika umwanya wo gufabrika ivyo hanze, indani hakaguma hapfuye, kandi nababwire ngo imyaka irahera iyindi ikaza bikarorera kuja habona. Bene data, Imana ntigigiturire, Imana ntiyemera ikinyoma, Imana ntibeshwa, siko? Ariko ga bene data, Imana mwumva ingene Imana dusenga imeze. Yaravuze ngo dukunda, yaravuze ngo tugire neza, n'est-ce pas? Ariko yavuze ngo mwijambo ryayo ngo naho wofata ivyawe vyose ukabigurisha, ngo ugafata n'umubiri wawe ngo bakawuturira kugira ngo ivyawe vyose ubigemurire abakene, ibikorwa vyiza twe twoshima. Ariko avuga ngo ndakwiweje ndakurungurutse nkasanga mu mutima nta rukundo, ngo ivyo vyose weje gukora ngo bipfuye ubusa. Kuko Imana ntikangwa n'ibikorwa, kandi natwe twuzuye mu bikorwa gusa. Twereka abantu ivyo dukora. Je rero uhora ubaza umuntu ngo mbega warakijijwe, ngo urashaka ngo je ndakijijwe, ngo guhera mu 90 na kangahe ngo niho nahagaritse kuja muri boîte. None je nimba ntigeze njayo naho nsanzwe nkijijwe rero. Ngo je rusha nditaba ibikorane, umviza ko bari ikintu kimwe. Ikintu conyene gishobora kuguha gukizwa ni Yesu Kristo. Amina. Kandi Yesu Kristo ijambo rye baba ngo atureconcilia n'Imana. Bavyita mu kikunga kugira gute ku reconciliation. Yatwujuje n'Imana kandi atureconnecta ku Mana. N'est-ce pas? Kugira ngo tuvome ubumana buri mu Mana, tubwuzuze imishaha yacu, tubwuzuze personalite yacu yuzuremwe ubumana, hama avec iyo personalite yacu dutwara iki kibiribiri, kuko iki ni kibiri. Iki ni kibiri, iki ni murakibona iyo umuntu apfuye. Je nta kintu kindeseva nk'iyo mbonye umubiri w'umuntu apfuye. Hage umva wo muhi kofi canke wo mujiki. None arabivuyemo nyene arabihevye comme ça. Nivyo mwavuganye ukabona naho kubita ikofi naho yozwa n'umuntu batazinanye, ukabona ukuvuga kiragutrayishije none kirabaye ikigugu. Rero ntabwo ngo iki ni kibiri, iki ni kibiri, siko? Uyu mushaha wuzuye ivyiza ukoresha iki kibiri cacu kigakora ivyifuzo bijanye n'uyu mushaha ufite ivyifuzo by'ubugombe bw'Imana, kigakora ivy'ubuhizi. Amina. Amina. Hari ntahe y'umuntu benshi niyaza ko bamaze kumva yitwa Nicky Cruz. Okay. Hari ntahe y'abantu sinzi ko benshi bamaze kumumva yitwa Nicky Cruz, n'umuntu wo muri Amerika yabayeho ubuzima bubi, hama yarazwi cyane kubera yari umukuru w'amagang ijya migwi y'abagizi ba nabi, inkozi za nabi, yakuriye mu ibarabara hama forum iyo migwi, hama ari umugwi uzwi cyane gose, ahora partage intahe yiwe. Uwo muntu ahora avuga ikintu gikomeye cyane, aravuga ngo je nkira akana gatoyi, sinzi ko yari afise ngo imyaka ngo 3, aravuga ngo papa we yari umusataniste, siko? Sinzi ivyo yagira exactement, mais yari umusataniste en bref, niko yamwise, siko? Hama akavuga ngo mama wiwe yari umusorcière, siko? Yari umupfumu. Akavuga ngo mama wanje ngo yari afise inzara zisongoye cyane. Urumva? Akavuga ngo ndakana k'imyaka 3 ngo mama wanje ngo yari afata utuboko twanje tubiri tumeze gutya, akadufata gutya, siko? Ngo agafata utuboko twiwe tubiri ngo akinjiza inzara ziwe muri, siko? Ngo agafyonda akamwinjiza, akavuga ngo gerageza mwimvire jewe ndi umwana w'imyaka 3, mugerageze mwimvire mu maso ya mama umuntu yonkunze mu bisanzwe kurusha abantu bose, ariko ngo mwiyumvire uko kuntu ndamubona n'amaso yanje ariko arafyonda inzara zinjira, ngo nkabona ndiko ndava amaraso, ngo nanje ngo meze gutya ndakana ntazi ico nakoze, hama ngo muri uko kufyonda ngo akafyonda ngo akanda mu maso ngo akambwira ngo ndakwanka, ngo ndakwanka, nturi umwana wanje, we nguri umwana wa shetani, ngo sinzi ico nakuvyariye, ngo nakuvyariye, akamufyonda yaheza akagashishura kakagenda. Aravuga ati nabayeho ubwo buzima bubi, nabayeho ngirirwa nabi, n'abavyeyi na papa na mama bose, nabayeho ndi muri souffrance. Ku myaka 7 ndatoroka ngenda kuba mwibarabara ngo mugerageze mu nyimagine jewe nk'umwana muto
yavutse aza ngaha mw'isi akavukana izi ndobo nk'abandi bose, hama ivyamwigishije nivyo yabona urwanko rwa nyina, kugirirwa nabi na nyina, kugirirwa nabi na se, gufatwa nabi nabo kwise ko bamukunda, agenda mwibarabara, abaho gutya bati no kwizera nde muri iryo barabara, no kwizigira nde, avuga ati nabaye umuntu akomeye mwibarabara kubera yuko abandi bari bafise akaminimome k'urukundo baronse, hari iciza bitega mu bantu, ariko jewe cari kibi gusa, kandi mwibarabara hakomera umunyakibi. Yakuriye muri ubwo buzima, ati ndacika umuntu akuze, aba umukuru w'ayo magange. Nukuvuga ngo kwicana ni petit problème kuri ko nta kindi yigeze kubona mu buzima bwiwe. Kugira nabi ni ibintu bisanzwe kuko nta kindi yigeze abona mu buzima bwiwe. Mwebwe abakizwa uno munsi mumuravye, mwovuga ngo ariko umuntu nk'uyu vrema, nguyu ngo azosha ngo aje mu muriro. Ariko Imana nawe yokurabika kugira ngo iyo ukura nkuko yakuze wewe ko ari kumeze gutu uyu munsi. Ariko uyu muntu yakuze muri ubwo buryo gushika naho umunsi umwe Imana yarungitse umukozi w'Imana agenda kuvuga ubutumwa mwibarabara. Je crois que witwa David Nicholson mengo. Ya. Agenda kuvuga ubutumwa nukuvuga ngo aranamufasha aramujugunya mutahajya nyene karavuga garaga pastori gato ati karapfuye nyene. Uravyumva? Ariko nyene amubwira ubutumwa arakizwa. Ndashaka kuvuga ngo umuntu n'umukozi w'Imana akomeye no munsi. N'umuntu akorera Imana n'umuragi. Rero narakunze umunsi umwe ariko adanga interview, umujournaliste ariko aramubaza, arishura umujournaliste aramubwira ngo ndubatse, mfise umugore, mfise abana, ndakorera Imana. Ngo ariko ngo ndakubaze, ngo wibaza yuko ngo ubuzima jewe nabayeho uko kuntu nakuze nari kuzopfa nkuye hehe urukundo rwo gukunda abana banje atarukundo je nigeze ndonka. Nari kuzopfa narimvire ko abana babagirira neza nabibonye he katahanu na hamwe nigeze ndabibona, navuye muri yanzi imeze kwa kundinja mu nzu. Nari kuzotanga ico nkuye he ataco nigeze ndonka. Ariko bene data muri ivyo vyose naho yahuye n'ivyo bimera gutyo uko vyabaye kose, hari ikintu cabaye hagataho. Ikintu cabaye hagataho nuko muri ubwo buzima bupfuye nabi babaje bufutanye yahuye na Yesu Kristo mu buzima bwiwe. Haleluya! Yahuye na Yesu be. Nta kintu kibishoboka kubona umukizwa soi-disant yahuye na Yesu abandanya afutanye. Yahuye n'urukundo rurengeye inkundo zose, atarukundo gogereranywa nago, kandi urwo rukundo rwarashoboye kurestaurer ubuzima bwiwe, bwarashoboye kugenda muri wa mucafu uri mu masantima yiwe, rurasukamwo, siko? Rurasukamwo, ruravomera, mpaka ya micafu yose igenda ivamwo, aba umuntu yuzuye urukundo. Uyu munsi nibaza yuko uwo mubaza iyakuru urukundo aha abana biwe, abaha urukundo ruri special kuko yarukuye directement ku Mana, nta handi yari yararonse. Ubwenge yari afise nuko abavyeyi ari abantu baba abantu bagize iki, ariko mu bwenge bw'Imana, Imana yamusubije ubwenge bwayo, imubwira yuko nabo barononekaye, nabo bafise ivyabononye, bafise ivyabagize nabi, ariko wenda guhura nanje kugira ngo ubagirire neza. Volonté yiwe yarahindutse iba nziza y'ukugira neza kubera iki? Bene data umerewe neza ushaka kugira neza, n'est-ce pas? Waza kubona iyo ushushu ryohewe, ibintu byose byagenze neza, nabwo bwo ngibarakaza kuvuga ngo nisaidiye kageze kuri sagusa. Nisa kabata. Tout va bien. Siko? Wumva ushaka kugira neza, wumva ushaka guhezagira, wumva ushaka kubera iki? Kubera umerewe neza indani muri wewe. None utamerewe neza wogira neza gabene data. Utamerewe neza nta utanga ica dafise. Rero ndabibira akabanga kandi gakomeye gabene data. Abavyeyi muri ngaha. Aha ni ibintu bikunze gupfira. Murafuka ibikomere vyanyu, mugashira ko amashuka yera, mukabimakiya, kuko uba muri ino si uteza kwiga ingene ubaho ku isi, n'est-ce pas? Ukabimakiya, ukiga kubigenderako, ukiheba kugira ikoti gutya akaba ngo sava. Ukabigenderako kagira iki hama washika imbere y'abana bawe ugatangura kubabwira amajambo menshi ajanye n'ingeso n'indero. Bamubwira gutya bane la ijambo ry'Imana itubwira gutya aya kwanda kijijwe ngenda kubwira ibintu ivyo ari byo byose uri kurabwira abana bawe bumva ico bakomunika kurusha ico babwira. Rero abo bana murababwira ivyo byose, nico bituma usanga hari abavyeyi ngaha hari abana benshi bavuga ati jewe umuvyeyi wanje nta muvyeyi numwe yigeze ambwira amacakubiri mu buzima bwanje, nta bintu by'abahutu n'abatutsi bambariye pour tugasanga urayafise. Kubera yuko nshaka kubabwira ngo abana muvugana guhera bari mu ndi wanyu, kandi nta kirundi n'igifaransa bavuga bari mu nda bavuga ururimi rwo kumva ico uri kurabaha. Ni kuvuga ngo aho ngeza gukira
niho nzogeza guha ibintu bizima abana banje. Kandi ico tuma uruvyaro rw'abagororotsi nimba ari umugororotsi vy'ukuri ya profisa agakiza kiwe, uruvyaro rw'umugororotsi razo abantu bakomeye. Kubera iki? Kuko nkuko twavuze Niki Cruz yakuze muri ubwo buryo, umwana wanje azokura aronka vitamine zose zikenewe mu mushaha, urukundo ndafise, amahoro ndafise, umunezero ndawufise, kwihangana ndafise, byose nzogenda ndamuha bizima biva mu ijuru, hama umwana budasanzwe kuko yaronse ibintu bizima. Amina. Ariko ndavyikawushije nkabifuka, kumure nzohenda abandi bantu bose, ntibazomenya yo nagowe, ntibazomenya ivyo naciyemwo, ntibazomenya akobwa nagize, ariko naho bataza amagogwa yose nagize, ngira ndakubwire ngo nzokwama ndegaja. Mumbare nkoresha ijambo siko? Nzokwama ndegaja ubunuke buri mu mushaha wanje. Kuko nimba izi ndobo zanje zuzuye yarara gusa, siko? Ndafise ico ndegaja. N'est-ce pas? Nico gitubaga bene data. Nimurabona abakizwa bababwira amajambo y'Imana menshi, nimurabona abakizwa bababwira amajambo y'Imana menshi, bababwira ibintu, ariko kumva umengo mu vyo avuga byose adegaje ikintu kibi. Ashinga intahe ingene yakize, ashinga intahe ingene Imana yamugiriye ne, ariko kumva umengo adegaje ibintu bitari byo. Habo murabona abo bantu akagushingira akabwira ibintu byinshi akumva umengo arase ikintu kiremereye adegaje kiri lourd. Umengo ari inzigo canke umengo yarakomeretse canke umengo sinzi ibintu yabaye, ariko afite ibintu adegaje bitari byo. Ntimurabumva bene data, reka ndababwira akabanga. Ijambo ry'Imana kuri twe twakijijwe, siko? Nukuvuga ngo kuri twebwe imiringoti yacu yasubiriye kwikonekta ku isoko ryiza, siko? Nukuvuga ngo twebwe nka kujya kwa Adamu na Eva icaha kitaraza, tuja kuganza kuko atubwira kuganza. Tuja kuvyita amazina kubera tubwira kuvyita amazina. Tuja gukiritiva iyasi kuko yatubwiye gukiritiva. Nukuvuga ngo siniko nabwira ngo yatubwiye, hari abantu bakunda kuvuga ibintu je ntemera na gatoya. Hari umuntu yahora afata Bibiliya akavuga ngo iki ni cete c'urukundo ngo Imana yabandikiye. Ngo umuntu ngo yo kwandikira ikete, ngo umukunda ngo mara ijoro ryose utararisoma. Ngo none ngo ni gute ngo umukunzi wawe Imana yakwandikiye ikete ngo utararimara, sivyo? Barabahenda. None ibyo byose ngani nivyo banyandikiye jewe. Aba bantu n'abantu babanye n'Imana, bagendanye n'Imana, bagize relation n'Imana, bagira guhishurirwa, baransunika nanje ngo ngende kugira relation n'Imana, ndasoma nkumva turahuje iyo ndi muri relation, ariko ntari muri relation ntiduhuza je n'aba bantu. Rero reka kunyemeza ngo ibintu byose byanditse ngaha ngo nivyo jewe ngo banyandikiye. No, ni ibintu bipfira. Ariko ndashaka kubwiraga mwene data, ikintu cambere subira ku isoko. Ikintu cambere iconnecte ku isoko. Ikintu cambere urondera Imana, abantu bakuvuga ngo mbega ngo Imana bayirondera gute? Reka nabaha ka example. Ubunyene babwira ngo ari imfunguzo z'umuduga zeje gutakara bene data. Ndabasavye nk'ishengero muhaguruke, mumfashe kurondera izo mfunguruzo. None ishengero ryose ryo cari hagurukira icari mengo, ligaca rigenda ligatumbera musi y'ibafuri me ryose, no. Umwese yorondera aho yibaza musi y'imeza hejuru, umwese yogenda aho yibaza, n'est-ce pas? Rero reka kumbaza ngo barondera Imana gute, we yirondere tu ukuvyibaza. Ikabona kuri mu mutima wo kuyirondera irakwihishurira. Kuko de toutes les façons ntuwopfa warayitoye kubera wayirondeye gusa, birasaba ko kwihishurira. Kandi nicyo tubikubwira ngo ugendere mukuru umaze kumenya, nuvuga ngo genda mu vyo umaze guhishurirwa. Yo kuvuga ngo ivyo utarahishurirwa sindabikwagiriza, ariko ingo ndaguhishurira. Ariko ntiwirigwe hanze hamuvuga ngo Mana ntavyo ndahishurirwa, none ubihishurirwe he utigera utumbera ku isoko. Rero kabene data, twebwe rero ijambo ry'Imana ryatubwiye gusubira ku isoko, tukaza turavoma, kandi muri uko kuvoma ni mubirabe kuri ba Paulo. Ariko aja kuvuga ubutumwa, ariko mpwemu yakamubwira ngo yango ntiwinjire muri iki gisagara, ngo genda muri kijya. None hari gisagara kibujijwe kuvuga mu butumwa. None kuki Paulo Imana imubwira ngo ntiwinjire muri iki, genda muri kiriya. Aha ni kugenda babwire ngo si ibintu biri universel, si ibintu juste ngo kubera ngo biranditse gusa, ariko ndashaka kubabwira ngo ibi vyanditswe twari dufise umuntu yaje ngaha mu Burundi atubwira ati je narize theology ndagira doctora mu vyerekeye Bibiliya, nayo samarota mbeza amashuri yarangwanira muri Amerika amashengero kugira ngo nze kuhakorera, ariko acavuga ngo je narinze mpeza ndonka diplome ntarahura na Yesu. Ngo Yesu twagiye guhura mu nyuma ndakizwa mvuka ubugira kabiri. Rero urashobora kubiboroka ukabimenya, ariko ndashaka kukubwira ngo ico dushaka ni ikihe. Ico dushaka si ndome gusa, si nyuguti, ariko dushaka ko wiconnecta kugira ngo haze ubuzima buva ku Mana, kugira ngo urukundo rwawe rugira ubuzima. Apana urukundo rw'itegeko ntirubaho n'ikinyoma. Muravyumva? Rero gabene data, ijambo ry'Imana rigaca ritubwira ngo abiconnecte kuri we. Kubera
kubera azi igikorwa akora cyo kubahindurira akabuzuzamwo ibyiza akavuga ngo muzobamenyera abikonekise kuri we muzobamenyera ku byo bama hama ibyo bama navyo ni ivyihe siko ijambo ry'Imana ikatubwira ngo nitwarongorwa na mpwemu yera niho honyene tuzoshobora gutsinda kamere kuko iyo kamere wowe ushaka kugwana nayo ntushobora ugwanisha kamere nyene mu kugwana nayo kandi nayo isanzwe ipfuye rero ikubwira ngo comekwa hajya upakigwe ibiriko biva ku Mana iyo biriko birakuzura nivyo usohora iyo bisohoye reka nabwo ikintu kimwe iyo uri kura bisohora ni ijambo ry'Imana rivuga ngo muzobamenyera ku byo bama ivyo bama navyo ni vyamwa vyampwemu yera muzosanga abantu bafise amahoro bafise umunezero bafise ubugwaneza bafise fidelite bafise guca bugufi bafise vyamwa vyose vyampwemu yera ijambo ry'Imana ritubwira ariko mbwiza ukuri muretse ibintu byo guhendana aha mubakizwa mwe mwaminiye umuntu ameze gute mwe mwaminiye umuntu akankama uko niko nakankama hari abantu ngaha baraye bakoze ibyaha ngo ngo umukozi w'Imana akomeye franchement ariko Bibiliya je kera nkikizwa umukozi w'Imana yitwa David yarambwiye kajambo keza kuko ari abakozi b'Imana bambihira cyane gose hama rero acavuga ngo atubwira akajambo ngo ico muzobamenyerako ngo ni vyamwa vyampwemu yera ngo amahoro umunezero biziga yuko ntabikubonyeko washobora kuko abantu nene bahora baterorizaga bene data ntibahora babagiriza ega nibi vy'Imana abantu benshi babitinya kubera ivyo Yesu wenyene azingene mwononekaye azingene mwabaye nabi aje kubitorera inyishu abizaniye solution aje muri mwebwe benshi muri mwebwe barahindukira barirukangwa aratwica ngo niba ingene dusa nawe akavuga ngo yahagarara jewe sinje kubacira urubanza sinje kubakondana ariko jenje kugira ngo mukire nje kugira ngo ndabasubize ubugingo muri mwebwe hatembe hadudubize ubugingo muri mwebwe n'abana banyu bazogye bizima bazonywe bizima bazovuge ngo naho no banakuze papa atagira akazi na mama agize gutya nakuriye mu rugo rw'amahoro nakuriye mu rukundo bakure bavuga ati ngicisho bene data je ndafise experience kuri iyi myaka afise siko aha nuko na mubi bwanwa harimo ubwera bumwe bumwe ndashaka kubabwira ngo twarabonye abana bakuze bafise ivyo bakeneye byose ariko twarabonye abana bakuze badafise ibintu byinshi ariko bakuriye mu rukundo bakuriye mu mahoro bakuriye mu rugo papa sonera mama bakuriye mu rugo papa adashobora kubwira ijambo ribi mama abana bumva bakuriye mu rugo bavuga neza bakuriye mu rugo rutarimo violence batukuriye mu rugo rutaguma ruca urubanza ngo narakubwiye wewe narakubwiye gusamara kwa aha ariko vuga ngo ntaco vyakunaniye sha ntaco ejo uzobishobora kuhaje ahubwo ngo papa je vyamabinanira vyamabigenda gutera ngo ariko naho bijya vyamabikunanira je ndemera ukuntu wewe uzi gukora neza iki iyo uri umwana physique niko ngo bakuriye mu rugo rurimo ivyamwa vyampwemu yera kandi gabene data ndakubwiye ngo barakura bagasohoka bakaja mu bihugu bitandukanye bagahura n'amakuba nk'ayabandi bahura bagahura n'amagogwa ariko wamuona bari strong wamuona bakomeye wamuona bashobora gufesinga ibibazo vyabo byose kandi bakabiheza ngo nahuye n'ikibuga bo ni sawa na cenda bigenza uko alors que wa undi yakuranye ibintu byose materiel akaba tarose gwa rukundo na bya bindi byose ndakubwiye ngo ahura n'umukobwa akamuheba bagatavuga ngo yasaze ngo yabayiki uri umukobwa yamuhevye niko je bamye bampiba handa shavuga ngo nta nkomezi zisanzwe zihari à la base kuko ntavyo yahawe kandi ashaka kuvuga ngo kutabihabwa singira nagiriza abavyeyi kuko n'abavyeyi ntibari kumuha nabo nivyo bataronse ahubwo bene dati ico shaka kubabwira mwe muri ngaha muri mwishengero mukijijwe nuko shaka kubabwira ngo Yesu Kristo arahari uyu munsi we yitwa rukundo yoguha urukundo utigeze uhabwa n'abavyeyi n'umuntu numwe ukagira urukundo rurenze abantu bose bakunzwe n'abavyeyi babo yoguha amahoro utigeze uronka yoguha umunezero yogupakiza akagupakiza reka nabigira ukimwe arabidupakiza bijya ibintu by'amahoro n'umunezero akabidupakiza bigasesekara bikadeborda vyamara gusesekara no kudeborda abantu bagatangura kumva ngo barahezagirwa na presence yawe ngiri kumwe nawe wumva amahoro ngiri kumwe nawe ngo wumva umengo ntiwiyagirijwe ngiri kumwe nawe wumva umengo urakunzwe bakibaza wabikuye he nta nivyo namenye ko wumvise umengo urakunzwe ariko vya deborze kuko ari vyo yampaye kandi we ntatanga igipande aruzuza bigasesekara hamaho ndenganye urukundo rw'Imana rugashika kubera iki kuko nahawe n'Imana amina hama muri ico gihemeze gutyo rero ngarutse kuri rya jambo ryacu rigaca rivuga ngo nuko rero ndakwifurije gutunga
ugatera imbere ugatunganirwa mu byawe byose nk'uko l'état de ton âme prospère, nk'uko umushaha wawe uteye imbere. Amina. None ga bene data muri ngaha, aha we Imana ikubwiye no musi ngo reka ndaguhe nk'uko umushaha wawe umeze, wumva wowe wavyemera? Tanke wavuye ihindura ngo Mana ngo reka ibintu byagutse ngo ndakwinginze ngo umpe nk'uko umushaha wa pastor umeze. Siko ga bene data. Rero hari kwibaza ico kibazo ngo mumeze gute? Ndakubaza ngo indani bimwe wanyegeza n'ibiki byose umeze gute? Kuko ndakubwiye ngo uko biri kose ijambo ry'Imana ntijaje kugucira urubanza, ariko ijambo ry'Imana riri ngaha kugira ngo rigire nte? Ijambo ry'Imana riri ngaha kugira ngo rigushoboza ahubwo uve muri ivyo, ariko ugende muri vya bindi yaguteguriye. Ngana nabwiye ikindi kintu mutazi. Aha mwese mwaremanye ingabire z'ibitangaza. Urashobora kuba uyizi cyangwa utayizi, ariko mwaremanye ingabire z'ibitangaza. Ingabire ziri ubwoko bwinshi, izizwi ku isi ziracari nkeya kurusha iz'Imana yashize mu bantu. Hariho nyinshi zitazwi zitaraboneka zitarahishurwa. Siko? Ariko ndashaka kubwira ngo iyo uri muri aya masantima, reka nabwire abascientifique uno munsi baravyemera. Kushagenda mwicara. Baratinze bararuha babandi. Mugasi umufutu barera bimbwiye. Umva nababwira. Sinzi ko mwabibonye Obama agira heze manda yiwe, siko? Mwarabonye yuko yarashize amahera nimba nibuka neza na 3 millions de dollars muri mu vyigwa bijanye na cerveau. Siko? Kubera yuko uno munsi baravyemera n'abahinga bavyize yuko cerveau y'umuntu amerewe neza, ari mu mahoro, ari mu munezero, ari mu iri capable yo gucreya kandi ikora ibintu bihambaye kurusha cerveau y'umuntu amerewe nabi. Baragize experience bafata abantu 15 bamerewe neza, baguwe neza, babashira mu bintu vyiza. Bafata abandi 15 babashira mu bibazo, babaha amakuru mabi gusa. Hama bagaca bafata akabacisha kuri iri barabara, ngo ca kuri iri barabara ngo ugende kurujya muduga turahurirayo. Kuri iri barabara bariko bararicako, bagafata amahera bakayanyegeza ahantu nkajya musi y'imeza. Bagaca basanga babantu bamerewe neza bariko bararengana kuri irya barabara, uzubonye abonye yajya amahera nari hajya akayatora, basanga 15 kuri 15 babonye amahera anyegeje ahantu muri kwa. Ariko bangwa mberewe nabi bose bararengaye, nta numwe yigeze abona amahera. Je naciye nongereza ko ntaje usanga babonye ahantu imbwa yagize umwana. Rero ndashaka kuvuga ngo ico gikoresho gikomeye gihambaye Imana yabahaye citwa cerveau kiri capable yo gucreya ibintu bitangaje. Ibi twivugisha ngo yashango turi muri Afrika, ngo Afrika iratunze, Afrika irafise umugisha. Muzo birabwibura yo shaka kuvuga ngo reka sha Abantu ibura barakunda kuntu henzi yo bambariye ngo reka shade ngo niwivugira ivyo ushaka ngo ba muri Afrika. Umve. Aba muri Afrika nabo baca bavuga ngo wivugira ivyo ushaka ubiburaye. Ikiremwa muntu nuko kimeze, kiguma kibona problem. Nigeze kwifotora ndiko mvugana n'umugenzi wanje, ncangira ga selfie ndamurungikira. Nari mu modoka nshaka kumwereka yuko ndagiye kuri volonté isura ko kwandikira. Ngira ga selfie nakamurungikira, je ndamubwiye ivya volonté nsanga we kintu cambere abonye ngo yo. Ngo ariko ngo ico Imana ikanshitsa nanje ngo ahantu nambara t-shirt muri umwanya. Ufite ikibazo kudafite izuba jewe girirwa ngaha. Abarundi nabo kaze ku ma Facebook nibiki bakubiseko ko yo ngo miracle ngigitangaza ngo haguye neje mu rumonge. We mushaka neje muraza amakuba n'amagogwa ya. Genda mubaze ngene. Aga bene dati ico shaka kubabwira niki? Mumerewe neza, cerveau zanyu ziri capable yo gucreya. Muraza karore ko umuntu barungitse kugurisha ibirata ahantu muri End, atwara ama container ashitseyo, yandikira ikete patron, asanze abantu baho bose atanumwe yambara ibirato, yandikira ikete patron ngo mukuru wanje ndagusavye usubize inyuma container nanje unkuraha kubera ahantu wantwaye nta numwe yambara ibirato. Uravyumva? Ariko uwundi abibonye avuga ngo ahubwo rungika izindi container nta numwe yambaye ibirato bazogura vyinshi. Ndashaka kuvuga ngo uno munsi wewe wibaza ngo ikibazo n'ikibanza urimwo, wibaza ikibazo ngo n'umuryango wavukiyemwo, wibaza ikibazo ngo nabavyeyi utaronse, wibaza ikibazo ngo niki, ariko ndashaka kukubarira ngo ikibazo n'imicafu yagira gupakiramo igupakiramwo ivuye mu ma circonstances yisi kurungikira. Ariko ndashaka kukubwira uno munsi ngo ni wasubira ku isoko ukuzuramwo ivyiza, uraza gutangura kubona ivyiza bigukikuje, uraza gutangura kubona ama opportunity agukikuje, uraza gutangura kubona utujyo tugukikuje, kandi uraza gutangura kubona n'ivyiza byo mu muryango wawe. Amen. Amen.
amen. Rero gabene data mutere imbere mushike kuvya Imana yabateguriye vyose, ariko mumenye ngo ntimuzorenza aho umushaha wanyu ugize. Rero ikintu ca mbere cyo kwitaho, itwararike umushaha wanyu. Kandi kuwitwararika umushaha wanyu, sindakubwiye ngo urinde kuja bankete maremare ngo mbega basokuru wanje bagize ibiki, ngo mbega bagize iki. Oya, mu kwitwararika umushaha wawe ndakubwiye akantu kari simple, genda ucomeke ku isoko. Niba wacomeka ku isoko, ndakubwiye ngo hari akajambo Imana ikubwira. Ako kajambo karimbure. Siko? Hari ikintu Imana reka nabwire, birababaje kuko iyo uriko urarimbura ijambo ry'Imana rikubwiye, ndiko navuga ico Imana ije kuvugana nawe. Ubumva umenga uri mu tuntu turi banale, handiko nkuriki. Abandi bako binjiza amahera, none nanje raba ivyo ndimo. Ariko ngenda kubwire ngo nivyo bitunganya umushaha wawe, kandi nivyo bihubuze bwawe kuzogira umugisha. Amina. Amina. Subira ku isoko, comekwa ku isoko, reka gutakaza umwanya ucomekwa hatariho, reka ibi bihindura ijambo ubwenge bwawe, hama ushobore kuronka ivy'Imana yaguteguriye. Amina. Amina. Ninde muntu muri mwebwe yumva yuko ari decide, avuga ati nukuri ndanse gupfa, kwa kundi yabibembe yavuga ngo ndanse gupfa goyigoyi nk'abandi bose, ndanse gupfa nk'imbwa, ndanse gupfa nabi, ntabayeho ubuzima Imana yanteguriye. Nimba wumva uri decide, nimba wumva ushaka gusubira ku isoko, ndakusavye ngo udecide guhera uno munsi ngo, kuko ngandabwiye ikintu cya bene data, iyo Imana ibinyegeza ahandi twari kuba tugowe, ariko abinyegeje ahantu twese dushobora gushika. Igitambara kizibira hahera caratabutse. Utegerezwa, je mpora numva abantu bavuga ngo urumva ngo nta mwanya wo gusenga ndonka, nta mwanya wo gusenga uronka, kubera uba wagiye gukora iki? Ivyo wagiyemwo uravyizigiye ko bifite ico biguha kurusha ico Imana ari gushobora gukora mu buzima bwawe. Rero ibindi nivyo bipfuma bibura umwanya, ariko Imana ntikwiriye kubura umwanya mu buzima bwawe. Amina. Comeka, profita bene data. Ko natwararose ahantu ngaho mwumva atari chance. Profita, comeka, kurayo vyose vyinjize muri wewe. Bigire ubisohora, ubikora, ubisororera abandi, gushika igihe bose bazova ati nukuri kubaho kwiwe ni kwapfuye ubusa. Comeka ubikureyo, ubwire bwa buzima bw'iwanyu nabi, wanyu vyagenze nabi, ubibwire uti muri yaminiye ngo mwarabaye nabi, ariko ngira nzana ibivuye mu ijuru, kandi ndabahindura mwese muhinduke mu mbere neza. Amina. Ibanga rihagaze hamwe, gusubira ku isoko. Ukaburi ngaho utarakizwa, ukaburi ngaho utarakira Yesu, ukaburi ngaho mu ncabake utari reconcilia n'Imana. Siko? Ukaburi ngaho ushaka kwireconcilia n'Imana, uvuga uti jewe ndashaka nanje gucomekwa ku isoko, ndashaka gutora ibiriyo, ndashaka guprofita. Nta yindi nzira ndabikubwiye ngo ni Yesu. Uyu munsi ni wahitamo kwemera kwakira Yesu mu buzima bwawe no mu mutima wawe, Yesu arasura kugucomeka no kukureconcilia n'Imana. Amina. Ukaburi ngaho warakijijwe, ariko usuzumye mu mutima wawe, usuzumye mu bidudubiza mu mutima wawe, ugasanga uracuzuyemwo ibikomere. Bene data, jewe sindiko ndaminimiza ivyakugize gutyo, sindiko ndaminimiza ivyagushikiye, sindiko ndabigaya, sindiko ndakubwira ngo urizwa n'ubusa. Oya, ndazi ko isi yononekaye, ndazi ko kwisi ari ibintu bibi, ndazi kumererwa nabi, ariko ico ndiko ndakubwira ni ikihe? Ndiko ndakubwira ngo ego vyarashitse, ariko na Yesu yarapfuye ku musaraba ku bwawe. Amina. Reka rero nsabe ngo vraiment umuntu yumva ko avuga muri we ati ndanse ko hagira ico nagenewe, ndanse ko hagira ico nateguriwe, ndanse ko hagira ico naremewe, nzova kuri ino si ntakiriye, kitangiriye neza, ntagisororeye abandi, avuga ati ndiyemeje, ndi décider. Nivyo Apollinaire amaze iminsi atwigisha, atubwira ngo gupratika la présence de Dieu. Nimwibaze ngo nibindi. Abantu ngaho benshi barikomplika kuvyerekeye kuja kubana n'Imana, ngo je yo ngiye ngo ndabura ivyo mvuga. Nugaca ubigenza gute? Ngo nkacambwira Imana ngo sinsenga, ngo kwera no munsi nabuze ivyo mvuga. Ninda kubwiye ngo ayo majambo yeje kuvuga sisengesho. Maze kubwira Imana kenshi ntara kimwe mfite ndakubwira Imana uwo munsi. Ngenda imbere y'Imana mvuga ikindimwo, ariko muri uko kugira uwo mwanya wa présence y'Imana, Imana irandungikira kiyumviro, iramaka ide, hama nakajamwo nkakarimbura, kagahindura, kagatransforma ubuzima bwanje. Amina. Twigeze kugenda ahantu mereze kuri inahe, Apollinaire ahazi, na ahantu twara tugira ama retraite ya réconciliation y'abahutu n'abatutsi. Rero hari igihe twara tuja kwigishayo n'aba Apollinaire n'abandi. Hamaro hari umuntu yahagurutse aravuga ingene yakomeretse, aravuga ibibi bamukoreye, acavuga ingene atwanka twese ngaha, atubwira umubabaro wiwe, atanu kwicana je no kwicana muza karyo, nta numwe nkunda ngaha buri mwese,
kuko urumva yaravanze yarase papa sinzi ka papa ari umutu canke ari mama ari umututsi je sais pas muga yaravanze bisigura ko amoko yose yari yaramugiriye nabi atubwira ngo ndanka abarundi noronka akaryo nobica cari kigabo gikomeye kininiya kiriho kirarira ubone n'ibiseru asohora umubabaro wiwe wose arabisohora hamwe ubona ko n'abantu turi kumwe bose baratanguye kugira ubwoba ahejeje gushinga iyo ntayi yiwe aca asubira mu kibanza kwicara rero asubiye kwicara yicara iruhande intebe we yari iruhande y'iyanje urumva araheze ivyo byose aca asubira mu kibanza aca aricara ahejeje kwicara aca namuraba sinabikarikiye ni hamwe ho kwiresare ukavuga ikintu kikurimwo aricara aca ndahindukira ndamuraba aca ndamubwira nti naho wogira kigoroka atagira uko kukangana ko kunyanka ntavyo ushoboye kunyanka kuko je ndi wa bien kandi azi kunkunda aca araduka mwana umuntu yari kararira muri vya biseru na ya mosozi bumva aratwegara gushona abantu bose baza ku Deni wo mubariye iki ni iki cyo mutwenza muri ya eta yararimo ariko nande nabivuze spontanément nabivuze innocemment kuko nuko nyene numva muravyumva guhera aho handi rero shaka tugiye gufungura agiye kumeza ngo Deni yicaye Deni ngo twicaranesha ni narakubariye ni nona kunkunda urankunda ni nari suri kunkunda abashaka kubwira ngo akantu nkako gasa nkako uburofa nawe karashobora gukiza igikomere cyo mu mutima w'umuntu apana kubera karakubuhinga ariko kubera gakomotse ku kintu Imana yakoze mu mutima wawe. Hari abantu ngabirigo bibaza ingene bogarura abana babo ngene bobakura mu rumogi bega baruhungiyemwo kugira bahunge ingorane ko nta handi babona bozihungira. Hari abantu bivira ingene bobagarura ingene bogira iki mugateka umutwe mukagira iki ariko nakubwiye ngo uretse Imana igakora ikorwa mu mutima wawe urashobora kumubwira akajambo kamwe ngo wavyutse neza kavuye muri wa mutima wuzuyemwo ubumana ako kawe wavyutse neza kagakiza ubugingo bwiwe bwose. Ndashaka ngo ubutunzi buri mu mutima wakozwe n'Imana n'ubutunzi buhindura ibintu buhindura abantu buzana ivyiza bukora neza kandi bufise ubushobozi ataco mu isi nakimwe gishobora kubuzibira. Bene data none twicare dukwitwe dufise ubutunzi nk'ubwo dushobora kuvoma ko bukuzura muri twebwe bugatunganya imiryango yacu. Muravyemeye? Dusubire ku isoko Imana ikizimishaha yacu dukoreshwa ivyo twagenewe gukoreshwa ngaha mu isi ubwiza bw'Imana n'ubunini n'urukundo rw'Imana bigaragare muri ino si biciye muri twebwe kuko twacometswe ahantu hazima. Amen. Reka muhaguruke dusenga Imana. Reka ndabari ikintu kimwe muri iri sengesho ntavyo kwigirisha birimwo kandi nta n'ucungana nawe siko ukaba wumva ushaka ko ubuzima bwawe buba restauré ukaba uzi ko Yesu umuvuga mu majambo uvuga uti nta relation je nawe dufitaniye mubwira uti Yesu ndashaka kuza mu buzima bwanje nimba umufise nahare kuzikumara umwanya munini ucometswe hanze kurusha uko ucomekwa muri we musenga mubwira uti Imana nshoboza kwama ncometse muri wewe kugira ngo ibizima vyose ndavyakire nanje ndabikoresha. Sindakubwira amajambo usubiramwo ariko ndakubwiye ngo mu vyo Imana yavuganye n'umutima wawe gira ico ubwiye Imana. Mana ndagushima ku ijambo ryawe. Data ndagushima kukugira neza kwawe. Mana ndagushima ko atari twe twagutoranije ariko ni wadutoranije Mana. Mana igihe twari abanyavyaha tumeze nabi niwe wemeye kuza ngaha mu isi Mana. Atavyo tugusavye atavyo dushaka ariko warizanye Mana warazanywe n'urukundo warazanywe n'urukundo Mana rwawe uraza ngaha mu isi ukora ibishoboka byose uriha ibisabwa byose kugira ngo igitambara kizibira ahera kitabuke maze dushobore gusubira kwinjira mu kibanza cacu Mana dushobore kwiconnecta aho twagenewe Mana warakoze ibikenewe Mana kugira ngo dusubire mu kibanza cacu hatuvemwe ibibi hatuzuremwe ivyiza Mana warakoze ibishoboka byose kugira ngo turonke ubugingo busagutse kandi Mana tuzove muri ubu bugingo tuja kubana nawe ibe bidashira Mana ndasengeye ishengero ryawe Mana naje nisengera mvuga ngo ndakwinginze udushoboze kugwiza imyanya yo kuba connected kuri wewe Mana ndakwingize ngo udushoboze guha agaciro akajambo uhora utwongorera kariko kose tugaha mwanya ukwiye tukarimbure Mana kugira ngo gakore ibitangaza mu buzima bwacu ka restore imishaha yacu Mana katugire neza Mana tumberegwe neza mu mishaha maze ivyacu vyose bimeregwe nkuko imishaha yacu imerewe Mana
Mana ndazi ko nta gishasha ndiko ndagusaba, ntaco ndiko ndagusaba utari wifuza, nta kirenze ico twifuriza ndiko ndagusaba. Mana ndavuze ngo mu izina rya Yesu dushoboze kugira inyifato ikwiriye Mana, kwikonekta kuri wewe kugira ngo dushobore kunesha ibyaha, kugira ibibi byose biduhunge Mana, twuzure mu ibyiza, tubiha abandi. Ubwiza bwawe, icubahiro cawe, ubukuru bwawe, ubunini bwawe n'urukundo rwawe Mana bimenyekane mu isi, kubera yuko batwihweje gusa Mana, babona atakindi kitugaragara katari ubunini bwawe Mana. Urakoze ko uri mwiza, ugira neza, wama waduhezagiye, wama watugiriye neza. Nuhabwa icubahiro kandi ushigwe hejuru muri byose. Ni mu izina rya Yesu tugusenze Mana, amen. Bani bahezagire, kugira umunsi mwiza. So cold.